Mubishikiriye biba bibashe. Umuzukuru wanje nkumba ndiye ndamuretse. Inzara yabishe. Bakira telefone yetese. Wewe ujyana telefone abana bo mu muji nabo. Baramenyereye. Nawe akunda kaboga reka bari ko mperako. Na cyane. Ash. Sose ntumisose nta sose nkeneye. Oya. Ugomba kaboga. Kaboga ni sawa. Umuhungu wanje arabizi na jewe kera abasha. Mfizi y'intama tendera nkasi. Canke n'imfizi y'intama. Kwere. Basha ivya vyamuri wanje. Yego kwere. Minyama nirire. Ufisigiye kibazo ga mama Tesi. Ari ikintu nabona papa Tesi. Nigize gutabona ko inyama zuzuye mu isororo. Jewe nagomba agasenda baboye nakombona. Agasenda baboye. Inyama nirire kandi ivyo. Digi. We mabuja. Agasenda baboye kariye. Mabuja gaki. Agasenda baboye. Mabuja agasenda baboye urabona kikabaza n'ukuri. Mukamara ikigongo. Mabuja shaka utemeye no babanyi bose zijya ngo zera zaga zamutoyi agasenda baboye kigera kabamo. Nije nayibagiye mushaka muze munaho nayibagiye nta gasenda baboye karimwe. Mwana mutunze umukozi w'umuzatsi. Je ndakomeye inkoko zubu nta gasenda baboye karimwe. Zoba ari inkoko zo ngaha mu muji. Inkoko ushaka muhamagara n'ababanyi babaze zijya ngo zubu nta gasenda. Urabona ndigidi kwera ibintu asigaye akora. Nta gasenda baboye karimwe. Inkoko nta gasenda baboye gira. Neza nagadahari nta gasenda baboye karimwe. Nta gasenda baboye karimwe iyo nkoko. Je nayibagiye. Nama mvuga ndigidi ngasemerera uru. Nta gasenda baboye karimwe mabuja. Kandi rero mureke guntera urwamo. Mbwira basi ikintu mu mpora jewe nta gasenda baboye karimwe inkoko. Urazi kunasiga agavura rero. Wengira ntavyo urabona. Digidi nawe uja ubu nyene cugenda ukaza. Nima mushaka kunyirukana basi nimubwiye muvuye ko mwandambuye. Nta gasenda baboye karimwe ino nkoko. Yaraguze na Android ko yatari kugavura gusa. Nta ngurube je norore hariya. Ariko jizi nyazawe noziheba. Abakozi baki. Ubu noziheba. Nawe warafyinishije umukozi muhungu wa. Kajya kantu kajya gasenda baboye. Kaba kajya umugabo. Je na apetira heze. Oya muga nawe kandi umubazo ujya mukozi. Ntandera afisemo. Icara nategereza kumukarira. Basi genda uri. Nategereza kumukarira. Hanyuma ucugenda. Ego vye. Nabashe wewe. Ego ndabigusaba. Mugabo gusa ujya mukozi wanyu. Ntandera afise no kumusatsi. Nkoko zitagira agasenda baboye. Nizi ujumbura. Uwo mutu ni ikintu nigeragenda. Nizo mutunze nakigira indero ngo ni umpemba. Kowe ni umpemba Bordero nairungitse ndaba kuri WhatsApp iriko. Sawa. Rindira gatoya. Allo. Container zoshika 24. Ya, igiye twapaki zoshika muri December. Programa y'ubwato ndayifise. Gira nje kuraba umwana kubera je mbona ugumu uri ku matelefone yawe gusa. Mukanya nagusanga mu cumba ndaje. Sawa. Allo. Beko mazimisi utambwira amafinga aho bimeze gute. Cyane amwe duheruka kuzana ntarakura. Ibindi tuzobivuga nejo numva dushe. Okay, merci.
Mwaramutse mwese. Nizere ko mumeze neza. Hama igituma dukoraniye hamwe n'inama k'uyu munsi nuko muri kampani yacu dusanzwe dufise ikibazo. Kandi ikibazo cy'amafaranga. Murazi ko amafaranga twadufise kuri konti amakonti yacu yose bakwiye ko amafaranga kugira ngo tugure ajya ama hectare twaguze yajya ama parcelle kugira ngo tuyaviabilize dukuremo ama parcelle mesh dushobore kuyagurisha bibaye ngombwa turashobora kuzokubakamwo n'amazu. Ikibazo rero gihari murakibona nta mafaranga dufise kandi murabona iya matarika ageze bisaba ko tuzohemba abakozi. Kuvuga rero umwe wese arahawe ijambo atanga iciyumviro y'ukuntu dushobora kuronka imishahara y'abakozi. Muribuka ko dutanguza iyi kampani yacu hariho igisata twari twigeze kuvuga ko dushobora kuzokoreramwo cyane cyane igisata kijanye n'ibintu by'ingenzi. Muribuka ko hari du petit projet tujanye n'amasite touristique turimo. Cyo gisata rero naho twagifashe minenegwe mugabo nabonye ko dushobora kuronka moitié y'amafaranga dushobora kuzokenera kugira duhembe uku kwezi. Nka dafu nivyo mbona twokorera ko kugira dutore ikibazo ciyo mishahara. Narisi jambo jewe icyumviro canje naye mbona yuko twobagabanya ahubwo umushahara tukabakoranya bose tukabagirisha inama. Secrétaire uvuze ko twobagabanya imishahara burya duciye duhera kuri wewe woryoherwa. Muri no misi nyene guherejo ngomba ce ntanga urugendo nzunguruke hose mbanze ndaba ubwo buryo buriko buraboneka. Bo amafaranga tuyafise gusa ari mu bintu murabizi. Mugabo abakozi bategerezwa guhemba. Lendi rero mwese muzoze umwe wese afise inyishu tuzozishira hamwe tuzorabe inyishu isumba izindi. Mugabo do fasoke abakozi baronka umushahara. Okay, bonne journée. Mbega ya mafi ko nabonye menshi akiri mato n'igihe tuyashiriyemwo. Urabona uru ruhande rurimwe amafi matoya kandi kuyagaburira turagerageza mugabo imfungurwa zayo ziradukeye hana ziraba nkeyi. Urabona nk'izi zikiri ntoyi nyinshi paraporo ziri yari nini. Ushaka kumbwira ko yamayezi twari twaguze kiriya gihe yaraheze. Ure nta mayezi namusigaranye ngaho. Sigaranye makeyi nyene ntashobora kumara imisi 2. Vraiment mborumenga zirashonze cyane. Ziracari zito. Naravye hariya mbona nyene ko zikiri zito. Hari izindi zikuze zigeze no gushogwa. Okay. Okay. Reka nje kuziraba. Urumva dufise inka we yarabintana nkazorindira bakama nawe yibereye mu nzoga. Je nico gituma ubona hari ya ruguru hose baguma banyuba. Ujya mutama yamye ari umusirimu kuva kera kabisa. Mbe muta. Sa? Umuhungu wawe yarakubwiye ko Jayden ari mukuru. Hazoba umunsi mukuru rero.
vy'inama je ntavyo yambwiye rya muhungu wanje ibintu byose ambwira ngari karafyina muhora muvugana akavuga ngo ameze gute nukuri ameze neza uretse ko hariya vraiment ahubwo asunze ubwiza bwabo biyo ewe jewe warakuze mahoro kibondo kakuze mafiye jewe ku ishure vyagenze neza abana bakuze ngo kweri wicara zanda hashanga kwamburisha kosha ingo impande ya nyokurusha kaguze kagakobwa kama wanje ya de wayitoye jewe aho ni sawa nagaheruka kera karakuze mama mpa telekomande ndabete siane oya no oya urashonje urazi ingete siyanduhishije ngo ndamutware ku mugongo yitesha hasi agira ikije ivyo ntavyo nzoshobora n'ukuri oya ndekera umwana azuragira ifu mutora none erega mama narindusha ego shana zaraguheka nakumenga na kazungu mukama wanje kakoko dushikira ku meza sivyo amuhejeje ucugira iki canja kuryama voilà uvyutse naho cangira etude bravo ivyo vyavuzagira vyutse vyo nibiki gusubira abana bo mu gisagara we numva ko bakura bafise ubwenge aho urutonde abaruzi numva n'inzara na jewe ndigida intara yisha none simbira mu gikoni urabe genda simburabe genda mubanze mufungure muraza kugaruka tube turatera inkuru genda uhindure uniforme cuza ku meza sivyo tora isakoshi mbeko wibagiye isakoshi mutwarire nawe unyaruke yakuze kweri kadogo biti ni sawa meze neza presi ndashima ndakubaze mbaza twumve Greta ni hari Greta nta muntu witwa Greta nzaba ngaha Greta ngahanye no kuri nawe nzi nta muntu witwa Greta aba muri urupangu tubwa mbere nje ngaha yaba hari simba nawe bwatsi hariho nihenze rero gusa uvuze neza no kurangira hari uvuze neza yoboneka kuko ni bisanzwe ariko urafashe nabi yasinda gufashe nabi boss karibu ndakwereka hari kumbe wari uhari baby wisheri wari watevye aho I'm sorry sava umeze neza we nawe imisi yose wa muri ambuteyage narabuze umunsi woshika ku mwanya karibu basi niwicare imisi yose wamucanga ngo ambuteyage ni hatari wangu watevye vraiment iminota nk'iyo yose ambuteyage yari nyinshi sana nico gituma wamubwira ambuteyage imisi yose sawa baby nashitse ubona utamfuze ndakubona turashobora kugenda ndibaza be oya nawe banza uruhuke tugende ubu nyene nta mwanya basi nta kundi ko wase tugende ndakwambika ibirato baby nyambika rero reka ndakugirire ntacu gusa waberewe vraiment merci gusa nukuri tugenda mu ijoro kweli imisi yose ambuteyage birashika tugende rero
umunwa ku gafana none jewe ibintu vy'ifana wapi kabisa ntabyo uzi mama jewe umuhungu wanje nibareke kuguma bampaye amazi nibangurira agacupa muzehe rekana n'ivyo bintu by'inzoga amazi nibwo buzima muzehe mbe wa mwana ari he none kugira ngo inama itangurega ntitwogoma tumurindiriye kweri ifo yuko rutangura inama ariko siko yahora ariko yarakenewe nawe kugira agire ico aterera reka twige ikibazo gusa c'ukuntu dushobora kwakira uyu muhungu mwene wacu itariki azozirako turayizi bo ntitumutora nivyo na message narungutse hirya yejo kuri WhatsApp mbere hano tuvitubiri turi wewe niwe unanyereye ibintu vyo ngaha mu muco bwire twumve ko urabona jewe ndabona ko imizi yatujanye ico mbona coba cize nuko twomwakirira ngaha mu nzi wacu mama Tesi inzu yacu iragutse hari icumba kimeze neza hejuru icumba ca Beninye naco kiri ngaha hasi niyacaguramo kimwe mw'ivyo bibiri azocagura ico hejuru canke ico hasi nzohinduka umanibaza ko ari wa telefone mugabo siwe reka oui allo umviriza wa mugabo muri bande tuvugana jewe je fise Greta wawe nimbwe mufise Greta ndiko mvuga rimwe uzozumva kabiri ukuranyumva curi tungana sindiko ndagutaha ufise Greta gute nije ndamufise Greta hama ico gukora urakizi sefi hama afise nimwe mufise Greta we jewe najeje hama afise gute ufise Greta allo wese wa mwana wanje kayeba Greta ngo nibiki avuze ngo afise Greta nuwo wamuhaye wait mu telefone ntuzomuhunga inimero ntiboneka yo mu telefone ntuze we banzureke kumva ngo afise Greta amufise mubiki mbona ko ari muri ba bagabo madame none no kwiba nta nimero ni kijwi ntumva ni carico inde yasuye ku telefone ni wa muntu nyene allo umviriza wa kigabo vy'umugano kide uzumye nawo muvugana ukuranyumva none mwivuze iki umviriza yabagize iki navuze ati amajambo nkeneye menshi yo kuvugana na wewe nkeneye utegura miliyoni majana 2 kugira umukobwa Greta umurongo sefi nabi we nta mwanya afise wo guta umviriza ndakubwira canke n'uzurugo uri kuravugana nawe iki gikorwa canje je ndagikura mu nzira oya shikanje ntagire ikiyo mu mugira bakotofa umviriza we nta mwanya afise wo kuvugana nawe avuga ko afise Greta je numvise ijwi ryiwe niwe mufise ngo amugire nturuvuga uruti naje ntashobora gutahura nanje none ngo rushaka iki kandi ambwiye ngo ndamuhimire je 50 mwana wanje yaguye mu bicanyi bagizi ba nabi ewe mwana none ntuvuga abagizi ba nabi aba rero guma hamwe tubanze tuvugane tubanze twigire ikibazo mama tuza twigire iki kibazo hamwe oho abo bantu bakubwiye abari bo sinabamenye nigisi nshobora kurimenya none wumva none ko tuje guhamba mu iki gisagara cabuja oya mama oya nta cabaye tuza je numvise ariho ndagerageza uburyo bwose bushoboka amahera ndashobora kuyariha ndayariha oya handeka mugabo ikibazo ndayariha rero genda none ndira basubiye gutelefone ko nazi iki nshashoka ndabatora genda muri burya uzushaba hano mu telefone agatoya agaca kupubwo nyene nyumva nibikunda telefone igipolisi bacamugira nabi bacamwica abasuba bene abantu bazi niko imeze kantu ino mu muji nuko reka twizeye ko araco bamugira Papa Tesi erega bwakeye mukama wanje yararanye n'ibirato
Ash. Oya we nawe nukuri. Vyuka bwakeye. Vyuka bwakeye. Buragukereyeko. Saa 3. Wararanye ibirato. Urabona amasaha uvyukiye vrema. We ntuzibazo mfise kwera. Saa 5 vrema. Uzi nibibazo twararanye. Abagore murantwe. Mere yaraye hajya muri salo. Abagore murantwe none. Aha mu gitanda nako nayondana ninjya. Nwana ukuntu araye navuye muri salo njya mu kunyene. Haguruka uje kuyahiga none. Abagore nawe umuntu yo bari mu maserumu. Baramusaba rasi. Ivyo je ntibindaba. Uguraraba ahubwo uranyibukije. Nta kintu gihari. Nta kintu gihari. Akataraza kari mu nyuma. Iyo nduru ntashiza kudufasha. Mugabanye gwamo ngume niyumvira ukuntu nshobora kurondera amahera. Mugumye mutera gwamo nanje bice bingora kwiyumvira. We rero kora nk'umuntu w'umugabo. Madam, hari miliyoni 40 naguhaye igari uza kugura imodoka. Ajya amahera ubanze kwifashe ku ruhande kwanze. Raba mwana. Ndira ndabukuntu ushobora kurondera amahera. Raba ukuntu bikora mwana wa amahera aboneke. Ubona katobara kamara amazi. Igisagara carabaye nabi. Yamena baba yashize kuri konti. Ndakeneye vyihuta ubunyene. Oya na isa yose. Ubunyene birihutirwa. Hello. Yes, good evening. Hari bihumbi 200 by'amadolari. Mu minota 45 nturenze ndagusabye. Izo vemire zo buzishize kuri konti. Oya navyo kuvuga ngo uzoyazana ejo. Sawa, merci beaucoup. Ntumva umugenzi cy'amarasha ni cyamara. Ego sha merci beaucoup. Ego. Ndocha ndasubiza byihuse. Oya ye container izoshika namaze kuyakuha. Nene wabuze udoshika rusisi. Nzona yagwaye vrem. Merci beaucoup. Thank God. Hewe bimeze gute none? Ndaje. Biragenda neza. Mbe Ndagiye kutatubwiye none uko bimeze. Amahera arabonetse? Egome. Ngiye kuri uburyo bwose ndashikiza abantu uko barayarondera. Labunyaruke turabe ku mwana wacu telefona ariko reka kwanza mbanze ntora amahera. Laba rero nyaruke. Labunyaruke turakurinda. Ubunyene. Halo. Ugeze he? Jewe ndiko nashika hamwe wambwiye ni majahi. Manuka ntakariboni buryo. Akayira kibivu. Aho nyene cyonjira muri ivyo bigazi. Okay, ndahabonye ndahagaze. Byamagara n'amaguru. Winjira naho nyene. Urahagara cyangwa uraza? Aro. Undi mu bigazi hano indani. None nkora iki? Ngome nzacawe maze magarare gato. Ubandanyitse imbere ndakubona. Neko hano kumega ni harehare. Fati direction yi. Nta kuntu ngotuma bazi uza tugahurira hagati. Ko uje mwakayirora za kumva. Ngo ntabwe ngugire. Je ture hagati. Umubandanyitse imbere ndakubona. Sawa basi nta kuntu. Bana imbere. Ucona kajya ugomba gukata. Sawa reka mbangu. Uce winjira myanzwe. Esire. Gumamu wasima y'umukobwa we hano gutereta faryo mu gutwa hano bareka kugumurango. Akajyango uvuze nakinjiyemo. None umuntu mbona ngaha. Okay, muhereze n'uwo nyene. Yarutse. Ndamuhe telefone. Vugana nawe mu telefone mvugana.
Alo. Ola, checking neza. Ndaba ko bikwiye. Ego. Nyarutse. Reka ndabe ko arimo. Okay. Sawa, musubize telefone. Mubrizera wa mugabo. None ko ibyo wasabye ndabizanye. Sister wanje yacu namu ekipera. Dabire umugabo nani? Ko tombona ngaha none. Koro barafanga agira hari imbere. Banda nyine imbere ntakarubana kakamanu. None ngume ngenda makayira ko nyene mbona. Tawa burofa. Yamaye isuka. Amahera yatware. Na sister wanje shinda mubu. What kind of temptation is that? Greta. Papa Tracy. Greta, are you okay? Yo. Lindira ndakubohore lindira. It's okay. Shobora no kwaguruka. Manishime kwanza ko batana kwisha. Misige byo by'amafaranga ntaje. Yo ariko gamana. Reka kwanza dutahe turaza kubisubira mutwarize muhira. Tuve kwanza mikikizo. Mahoro gute mwana wanje ntazo kwameze. Oya n'amahoro ntimugire ubwoba. Umugwayi twavanye no kuvuga umugwayi ndabonye kwamerewe. Hanyuma namugiriye ibipimo bibiri. Ibyo bipimo byose abonye bimeze neza gose. Ubu turashobora kuja kumuraba none. Ingo mugende mu murabe. Wabonye. Oya vraiment sinibaza. Ndigidi? Wima ruja. Ndabo umuntu kuri portail. Ndura turabaga kurereka iyo telefone. Surprise! Yes, yo! Mana. Yo. Jede. Yo nukuri. Oyo. Jede, bagukubise kamwana. Mbwira ndamutsa. Nano kutubwira tuza kugutega. Mama, hi. Yewe mukama wanje Jede. Yeah. I'm good.
Jayden byagenze gute kudutesi twari twarapanze ibintu byose none birapfuye niko twari tuje ngo uratwononeye no umviriza a plan to kuba surprising kubera ndaziyo nababwira ngo muze kuntegera mwari gutuma ncererwa ho mwavuganye na papa Tesi umviriza papa Tesi arabizi no yes wa nta mashokora arimo amashokora yose nayasize kuri airport tuyashire hasi lokacu fasha abonye umuhungu wawe none go twari tuje ngo tuje gutegera byagenze gute noneho ngo yarashitse papa yambi mafi imeze neza tonto yaje atuzaniye amashusho brother utari kibategeza kuzira ko byagenze gute ko kibayihinduye twabwirizwa kuza kugutegera jewe nukuri mwashaka ko mba satisfied kandi satisfied. You look so smart though. You too, you are too big. You are tall. Yeah. You are best and smart. In fact, you are Thank huge. you very much. Yeah. Nari nzitakuzanira ishugura z'amarira. Wategeza kutubwira kamen. No matter what you do, jewe sishaka umajya muhira kwa grand frère. Jewe mfise inzu yagutse. Hari ivyumba hasi no hejuru. Ya nzira yagutse. Wewe rabo ukuntu utora icumba kimwe. Utoye ico hasi sawa. Listen bro, that's not the problem. Jewe kibazo, I don't believe security yahajya. Oya, je bintu byo kuja kwibana wenyene sindavyemera. Je nukuri. Oya, that's not the problem. Listen, ni security. Mutekano wewe. Ko wagiye udusiga, ugarutse usanga dukomeye. Mutekano hungabana upfa hehe. Tonto uze kuza mchumbi wangu. Uze kurara mchumbi wangu. Mchumbi wawe. Eko. Alright. Jiroroshi. Kabatembe neza rero. Thank you. Bof. Yeah. Uringa? Yeah, good morning. Ash, ndakubona. Umeze neza? Umeze neza none? Asha ameze neza nukuri. Yeah. No musi wiriwe ngaha? Uno musi nashatse kurelaxing the whole day. Asha sinzi uko bigenze kwera ugira uno musi wirirwe ngaha wewe. Ni hatari. Yesterday nagize akazi kenshi cyane. Yeah. None bof, ndakubaza. Ariko vrem. Aho ni wosohokana kweli? Nanagasoda. Meruke kagafana ka wa musi. Je ikibazo kiri kuri wewe ndibaza. Oya nta jewe vrem. Tell one day nakubonye utari busy. Only one day. Namanga gusa nyene nuko ntarabwigira ndakubwira ko iyo fana ndayikeneye. Yeah. Reka ugwitwazo none uvyumva gute? Ngurira fana vrem. So, are you free today? Uno musi. Reka rero nje gusaba urusha papa Tesi ndabikwa nyemerera. Yeah. Oui, allo. Allo papa Tesi umeze neza? Moi ça va. Beko telefone ku telefone mu biro ni kubera. Sinamenye ko ndana telefone kuri fix. Nagomba gusaba uruhusha yuko nosohokana na Jayden tugaca gusangira ifana. Uvyumva gute? Ivyo vyihoze naco vyihoze. Ntuzi ko nufise programme yo gusohokana nanje. Oya ndabigusavye. Twe twavuganye ko nzo gusohokana so weekend. Kwera urumva yarinze abinyemerera ndagusavye ubinyemerera.
oya ntaco vyihoze none sibisanzwe ni fanta ashaka kugurira no ngaho muhira oya papa Tesi aho yaba ari ivyo ngaho muhira sinari kwigondera gusaba uruhusha. okay if you insist ndagusavye umuruhusha tujane. ashobora kugenda mugabo rero bashe uze kwibuka basutaye kare sivyo sawa nta kibazo ndaza gutaha kare. Please uze gutaha kare. sawa nta kibazo akazi keza bizu. Okay, thank you, I love you. Mwah. Ha amakuru meza. Burya yanyemereye cyane ranja kwambara. Je ndikabushuhe. I knew it. Irukanga nawe rero witegure. Cyayo tugenda uko nyene. Oya nukuri outfit sino itwara hano itameze neza. Ingene itegure ndazisinema. Yeah. Unyarutse. Hello. Hello, good evening. Yes, good evening. Yego. Jayden yobarashitse? Jayden mbe mfaniki. Yeah, Jayden is my brother. Mbe yobarashitse hiya mahoro? Yego, yarashitse. Yego nagenda kabisa. Imana ishimwe turiruhukije. Hari kibazo none? Yego, Imana ishimwe turiruhukije kabisa. Mwiruhutse. Allo? Karibu amahoro cyane. Karibu rero. Karibu. Urameba kandi nkababara. Imyanya urayizi, urazi ko mva ku kazi bwije iminsi yose. Karibu cyane. Ego, mahoro neza. Meze neza. Ego ni sawa cyane. Ego, karibu wacu. Ego, ni wanyu. Ego. Mbesha ntubona ko yari yaraduhevye. Yari yaduhevye cyane, iminsi yari nyinshi. Ego. Mugabo aratagase. Ego.
ego natwe twari tugukumbuye mugabo ndacerewe ku kazi mbe mada contact iri hega hinge ndayigutorera ego ko tugendeye n'impore none sha sikirenga vrema hari kibazo oya meze ni sawa ego sigara muraganira na madame niwe jewe ahari mba ndahari sawa akazi keza rero ego murakoze byukuri kubana na famiye y'umugabo nibiriko biranyorohereza kweri ego bimeze gute ariko bisaba kuzurihangana nyene muri famiye hajya utunze umuntu wo muri famiye ndabizi nikigerageza ariko bisaba ko wihangana ukadurakira byose bibaye ego shamare nurazi ko buri gihe nama ndi guhanuza burya n'ubu narinje kuguhanuza burya umuntu aba yaragutanze kubaka abagusumbya byinshi namwe niwe w'umugabo nakubwiye yavuye hanze urumva ugire stress y'umugabo ugire stress y'umwana ucushira ko na stress yabi wabona umugabo nukuri sinorohewe marene ndarushe bwirizwa kubisporta ivyaraye bishikije nagahomera buntu mugabo nduva umutima utanyemerera kubivuga umutima ntukwemerera kubivuga oya igihe ntikiragera kumbura igihe kigeze nkumva umutima urandekure nzoza kubikubwira bimeze gute ivyo bintu wumva kumenga ntiwogenda umbwira ibindi vyo ko wahora umpanuza nkaguhanura bigaca bitora umurongo ari ibintu udashobora gusigura hari ibintu udashobora kuvuga ngo bisigurike ariko vy'ukuri reka ndakubwira sinorohewe sawa kumbura uzobimbwira ataca umuntu akivuna sha nzokubwira mugabo ico ndagusavye kumuha musengera buri munsi komeza usenge tesi kw'ishure bimeze gute irazi ko akerebutse asha tesi kuva atangura ishuri ntarigera abo wa kabiri abo wa mbere gusa ikintu kingora kujera televiziyo twama twabipfuye irya mwana akunda televiziyo mwe biteye ubwoba rero ndakwerekeye mama tesi systeme y'umwana yiga naje niyo nkoresha kuri toni wanje urabona ko ari muri interna ataragenda ibyatumye atera imbere wamenya yuko imisi yose televiziyo nta star time dushiramwo ntitwatsa na telecommande cambi mu gihe c'ishure Allo? Oui, allo. Nizere kumeze neza ibintu byose bimeze neza ngaho. Isawa sheri bimeze gute ku kazi? Ku kazi sheri jemeze neza nta kibazo. Ego jemeze neza. Ashaho ni sawa. Nanje nako ndakora udusuku hano muhira. Hamabe hari ikintu nashaka kubaza. Igihe musoka na Jayden. Urisi ko atakintu kigeze kiba kweri. Nta kintu kimwe kigeze kuba kutigeze umbwira. Mbwiza ukuri. Kubera ikishera ugarukanye ivyo bintu. Jiste kukubaza gusa ko atakintu cyo bacarabaye. Akaba yicabaye ukimbwire ntumishe kubwiye kumisha uzosanga nkubavyutse ikibazo. Oya. Zerego bimbya nyamba ikintu cyo bacarabaye. Oya nukuri. Kurambwira ukuri kweri. Nukuri nta cabaye b'amahoro. Bazanye ne ko toba carabaye urazi. Ciwara kirinda. Atacabaye nta kibazo. Merci. Wigisha merci
Mugabo wari watevye. Oya ntari bikweri byashitse. Ntari bimutama, merci sana. Ugurura. Zana urufunguzo. Jesus Christ. Mani ufise impano. Arugururiye sheri wiwesha. Mu mategeko mu bantu banywa inzoga habona gufunga. Je kari gaciye mu ititariyo. Reka nawe nturiwe. Tunezerwe kandi na cyane yuko iby'iwacu zose zaryoshye cyane. Ariko je niyo ndi hariya. Ikintu cya mbere nkumbura ego ndanwa. This soda. Like you drink it like ukamenga uri kunywa milk. Listen, umviriza jamatikira na genda yazanye. But like tubanze tumuzize wacu turyoherwe. Je kuko nukuri I miss to see like a table imeze home. Ewana, uruwambe. Nico nkundira boss. Imikondera dufitane je namwe Ibrahima brother. I like every single thing mukora brother. Say it like that, brother. Never change. Okay? You get it? Say it like that. Kuko if say it like this, I know for sure tuzo achieving ibintu byinshi. Ibisigaye jewe as long as tukiri kumwe, don't worry about money. Okay? Natwe kuva mu mwonga gushika ku mutumba tuzitanga. Kuvuga icyongereza is very simple. Mbebeni. We sinakubujije kuzura shaja telefone mu cumbi wanje. Ninde karandondera none? Wowe narakubujije kuza uragenda mu cumba gusharja telefone. We sinakubujije. Ugiye n'ukuri kwimana sinzosubira. Yaguma ideranje. Kandi ntudusubiye. Ntuzi ko nabikubujije. I'm come back here. Okay. Ndamushemwe imbyino z'ikirundi ngo nizashaka. Also nimbura umusazi. How many times I have to tell you? Ivyo nibindaba nshaka mahera man. Listen. Kuvugira nigeze ndakuzuma. Ko ndakwandikira message ntunyishura ukayisoma ntunyishure. Erega naje ndafise abankoresha baguma banyishutse. Listen. Nigute uza. Nusuye kunkora ko boss. Boss ndakuba urabizi. Listen. Ndakuba urabizi. Mayo mahera. You know our rules. How dare you come to say mayo mahera. Mayo mahera. Nabirabira nkeneye. Umviriza. Bro. Urazi ko nyene tuvugana right now. Jeje gushwana n'abasoma. Are you sure? Yeah. Jene nababwiye kuva nkishika ngo nigire muri maison de passage. No, calm down. No, listen. Je vyura mere je ndababwire kweri. No, listen. Je vyura mere namuze je ndababwire. I can't stay here. No, please. No. Reka bajyame barushe vraiment. Tuzotuma tubisubira mwejo. Sawa. I can't stay here. Vyihoze. Bajyamye. Nibiki uguma waye mako mutwawe. Nibiki ni wateka. Dushaka amafaranga nani kiyindi. Ahubwo n'umwanya wose tumaze nganda abona umenga. Kumubwira no. Twe dushaka hera. Situshafanya kazi. Tupe hera. Tuliza mzuka we dogo bituganda. Duhamara yacu twigira niki. Tekana nani sinze vuga namwe mvuki. Les imbéciles là. Duhamara yacu twende. Nora gute ntarahemba. Ibi bintu man bifise riske Aha n'umuntu arashobora gupfa. Aha twashoye ubuzima man. Haje no kutampa amahera. Amafaranga yacu yadu. Apana. Sawa nacu waduhamagariye. Mwatekanye? Mwama mwanya yo kuvuga ndibaza.
boss yaraje kandi mu mwanya aradushwaramo ngaha kugira tubwire neza umupango w'amafaranga ingene utegerezwa gukoko turi kumwe. Guys. Yes sir. Uno musi nibaza yuko ariyo program twahanye. Yes. Si sawa? Yego. Nari mimaze imisi ndiko ndumva ibintu vy'amajambo yiwanyu y'imyidogo. So guys, mwese muraza amategeko atugenga. The last time nari ndi muhira, nshaka kumenya when you came kundawa muhira, mwese, did you talk about it? Was it your idea? Je nashaka mahera. Jewe nagutoye as a leader of this group. David. So now you're starting kuzuriha ma orders. You decided to come muhiri wanje aho sanzwe mba. For real? Aho nashikiye muhira n'umuryango. Ibintu turiko twakora jiwe namwe. It's not a game, bro. None wanga kuma mahera witwaje iki? Listen. Where did I want? Are you want no, twashimuse? Listen. I'm still talking. Nikubereke waje kundaba muhira. Nanje gutora mahera. Idiri ntiyarangiye. Idiri yararangiye. Yes. But you all know our rules. I told you before, never see me in public. Never come. Nahamwe jewe negereye. I don't want people to know that jewe ndiko ndakorana na mwebwe. Iteka kubarenze kurarisi kubera nashaka amahera gana ndafise abantu nkoresha. Listen. From now on, you're the leader. Ni wewe ugiye kuzorongora ino group. Okay? Ariko kubera ko nkeneye iyi group igumi kwiye. Ucugenda urondera ubundi muntu mwongeramo. Hanyuma igisigaye, never once in your life kuza mkansanga in public canke ngo muje muhiri wanje. Okay, dismissed. Ndagura telefone just a ticket. Oya nenzo koma amatekno gushika ryaye bandi banantwenga basi muzongora aga Samsung sawa beti staye ko namubona yaryamye urazi ngene yajarusha ko yaryamye kari uyu munsi yakoze devoir ayikoze ngaronse neza. Bro, what happened? I'm good. How are you? Are you sure you are good? Yeah. Kweli kucumbagira byagenze gute? Maybe nikubira bagenzi twame turacirenga yesterday. Ngira ni inzoga zatumye numva ntameze neza but tumucumbagira mugabo sika tumucumbagira nkuko ibintu byo birakazi ahubwo basigaye banya ko baborewe. I'm awake, yeah. Okay. It's only izo nzoga nabana namwe yesterday. Reka tubifata uko safi rero gabanya doze. Kweli nizere yuko umunsi wanyu wagenze neza. Yeah. Are you sure you are okay? Yeah, I'm good. Just trust me. Okay. All right, good night everyone. Okay, same to you.
ku bijyanye n'amakuru y'umutekano duhejeje kuronka inkuru ivuga yuko hari abasuma 4 bagerageje kwiba muri banki 3 muri bo bakaba bashoboye kuraswa n'igipolisi bariko barahunga ariko umwe muri bo akaba yashoboye guhunga akiriko araronderwa n'igipolisi mubandanye mukurikirana radio na televiziyo bya GIHUHUSI kugira ngo tubandanye tubatorokaniriza inkuru ikwiye murakoze. None Patesi ufise ubwoba bw'iki? Oya, none abasuma 3 bagiye kwiba ahantu. Abasuma 4. Umwasigaye, none wasigaye wewe wumva utokweze yaciye agenda. Mama Tess. Hari ukuri ushaka kubuzi udashobora kumbwira. Kandi naje utabimbwiye nari ndinumira. Nta kintu ukuri ushaka kumbwira. Ukuri nyabaki ukeneye. Uri sûr ko wa munsi musohokanye na Jayden. Nta kintu kimwe cigeze kiba kweli. Ibyo bintu bigarukanye gute? Ibintu bimaze igihe nka kijya cyose. Bizanye gute? Mbiza shenda kubwira. Ujya munsi urabona ko rena gusenzera kubwira ko agiye kungurira ifana. Ikintu cabaye aho kuja kungurira ifana yanjanye mu hoteli. Gusa naranse kubikubwira kubera rwava bibaza ko ndikunda guteranya na mwene wanyu. Sheri bumenye ibikomere nagize kugira mve nasimye idirisha rya hoteli ndiruka. Hamucura no ntagira n'ikintu nakimubwira umugabo wawe. Nari kubiherahe kunari guhava nitwa umuntu mubi. Nico gituma hariho n'umuntu ya telefonye amumbaza ambwira ibintu sinabitahura neza. Ego Imana ishimwe turiruhukije. Mwiruhutse. Ni nimero yo hanze ya telefone. Kwanza ngoje. Wait. Hello? Amahoro neza. Mahoro. Okay. Afete nashaka ikintu mumfasha. Wamusigiye mu telefone mwaciye mukupa. Hari ikintu mwashaka kumbwira. Nashaka kubaza uyu muhungu Jayden. Iyo byari bimeze gute? Yarabayeho gute? Nubashaka kumenya makuru wiwe kuko hari ibintu bimaze imisi bintera makenga kuri we. Umuhungu urabona ino dukunda gukoresha amaboko. Ariko wewe ntiyakunda cyane gukora. Rero byamuviriyemwo kuza akora ibintu bitari byiza by'ibikorwa byo kwifatanya n'utugwi tw'abasuma. Rimwe na rimwe ukumva rikaravugwa no mu mpfu z'abantu. Nibyo
hari imvu nyinshi avugwamwo reka reka natwe yaragiye turiruhutsa turavuga ati ataho by'ukuri rero kugeza ubu mbere tuvugana ariko araronderwa na Interpol kubu butaka aho havuze ngo araje yoca afatwa na FBI. Thank you for the information. Okay, thank you. Okay, yeah. God bless you so much. Okay, thank you. Urazi rero ga mama Tesi. Uribuka wa munsi igihe mushiki wacu bamunyuruza igihe nja kumutora. Umwe muri bo ari muri bijya bisuma bitatu barashe. Oh yeah. Namiboneye neza isura. Oh yereka ivyo binereka urumva rero ibi byose birafitanye connection n'uyu musuma ariko bararondera n'uyu nyene. Umva rero mu maguru mashi Nyaragasa duhamagara polisi. Unyene. Kuko urumva ko natwe tugirira na. Unyene. Reka nambare nze guhamagara polisi. Allo, aho ni kuri polisi? Yego ni kuri polisi. Okay, ejo mwijiro twarabonye amakuru. Hari umusuma umwe mubo mwariko murarondera. Uwo musuma umwe ari hano mu nzi iwacu muri quartier Miroir kwibarabara rya 11 numero 37. Okay, merci beaucoup. Turayibonye. Stop right there. Stop. Stop right there. Stop. Stop. Cut the phone. Why? Cut the phone. Why should I cut off my phone?